Nasubiye kukuramutsa munywanyi nshuti ukunda amakuru n'ibiganiro vya misi yose tuba turiko turagushikiriza sanga ikaze n'urwawe tugushikiriza amakuru aba ariko aravurwa cane hirya no hino ngaha mu gihugu c'u Burundi, amakuru avurwa ku mbuga ngurukana bumenyi, amakuru yo kwizera aba ariko aravurwa n'abanyagihugu batandukanye, eka mbere na za nkuru zinyegezwa abarundi turazibatoreza tukazibashikiriza mukazikurikirana ku misi yose ngaha kuri shene yacu. Muragira mukurikirane andi makuru yihuta ariko avurwa cane mu gihugu c'u Burundi. Muri aya makuru muraza kumviriza amakuru avurwa mu butegetsi bukuru burongoye igihugu c'u Burundi, na cane cane turaza kunyarukira mu biro bikuru vy'umukuru w'igihugu Perezida Evaristo Ndayishimiye. Bivurwa yuko yoba yasambuye abahora ari indongozi zitandukanye mu biro vyiwe, ndetse akaba yanahinduye umuvugizi wiwe yahora ari Everine Butoyi. Muraza kuvyumviriza ivyagiye birashikirizwa n'amakuru atandukanye yagiye aravurwa ngaho mu biro bikuru vy'umukuru w'igihugu. Turaza kubigaruka ko muri iyi gahunda y'amakuru twabibateguriye. Muraza kumviriza n'andi makuru avurwa mu bisata bitandukanye. Turaza kunyarukira mu gisata ca politike, tubashikiriza amakuru ariko aravurwa cane ku munywanyi w'umugambwe CNL. Bivurwa yuko yobagiye kugandagurikira mw'ibohero azize kuba yaranswe kujanwa kwa muganga ngo nuko ari uwo mu mugambwe wa Gatoni Rwasa. Muraza kuvyumviriza muri aya makuru twabibateguriye. Turaza no kubashikiriza andi makuru avurwa mu bisata bitandukanye. Turaza no kubashikiriza amakuru avurwa mu gisata c'umutekano. Utegerezwa kuba warafyonze kuri subscribe canke s'abone. Gufyonda ko raba handitse s'abone, handitse subscribe mwibara ritukura ku bakoresha YouTube y'igifaransa. Iyo wafyonze ko uko turonse bene amakuru n'ibiganiro nk'ibinyene vy'uto turiko turabashikiriza ku minsi yose, iyo tubirungitse mugabo cuba mu mbere barashikirwa nayo. Reka ndasubire ndabaramutse nabahe kaze mwisange y'amakuru muragira muyakurikirane ayo nayanditswe abateguriye ingingo imwe ukwayo. Ingingo imwe ukwayo nabibabwiye mu mfunyapfunyo yuko haba hejeje kuba impinduka zikomeye mu biro bikuru vy'umutegetsi w'igihugu c'u Burundi Perezida Evaristo Ndayishimiye. Bivugwa yuko yoba yasambuye akagwi kabahora bamufasha gutwara na cane cane abategetsi bo ngaho mu biro bikuru vyiwe, harimo n'umuvugizi wiwe nkuko vyagiye biravurwa cane. Umukuru w'igihugu bivugwa yuko yoba yahinduye umuvugizi wiwe. Ale Diomede Nzeyimana niwe yagenwe ngo arongore ibiro bijejwe kumenyesha amakuru mu biro vy'umukuru w'igihugu Perezida Evaristo Ndayishimiye, ndetse akaba ari nawe yagizwe kuba umuvugizi wiwe, akaba ari we azoja aragira ico ashikirije mu gihe umukuru w'igihugu atabashije kuboneka ngo yivugire, canke mu gihe umukuru w'igihugu ari mu zindi nama zitandukanye. Uyo Ale Diomede Nzeyimana akaba ari we azoca aja imbere akagira ico ashikirije kubirabana bibazo bitandukanye vyagira bisugurwe n'umukuru w'igihugu Perezida Evaristo Ndayishimiye. Uyo akaba asubiriye Everine Butoyi yahora muri ico kibanza, nawe nyene yariwe mu buvugizi w'umukuru w'igihugu, akaba yahejeje gusubizwa na Ale Diomede Nzeyimana, ndetse akaba yahawe n'icegera. Aho yahawe icegera Doriane Munezero akaba yagenwe kuba icegera c'uyo muvugizi, ndetse akaba ari nawe arongoye ibiro bijejwe kumenyesha amakuru mu biro bikuru vy'umukuru w'igihugu Perezida Evaristo Ndayishimiye. Gushika n'ubu nyene hakaba ataramenyekana niba Everine Butoyi aroza gushirwa mu yandi mabanga, ariko umukuru w'igihugu akaba atashimye kugira ico abivuze ko mwitangazo yashize habona rishira uyo Ale Diomede muri ayo mabanga yahora ajejwe Everine Butoyi. Hari abariko baravugwa yuko yoba yabogojwe, ariko ayo makuru akaba atavyemeza vyoba biri hanze. Turabandanya tuza tubakurikiranira kubirabana n'ivyo biriko biravugwa ku mukuru w'igihugu Perezida Evaristo Ndayishimiye. Muraza kuvyumviriza mu makuru yacu aza. Reka dutandukire amakuru avurwa mu gisata cirabana n'ubutegetsi bukuru k'igihugu. Turabandanyirize mu makuru arabana
agateka kazina muntu. Hari amakuru ariko aravurwa yuko yoba umunywanyi w'umugambwe CNL urongowe n'umushinga amateka Agatoni Rwasa yobagira agandagurikwe mw'ibohero rikuru rya Ngozi nk'uko vyagiye birashikirizwa. Ayo makuru akaba yabivuga yuko yobagira agandagurikwe azize nyene kuba ari umunywanyi w'uyo mugambwe CNL, bikaba bigira bikogwe mu rwego rwo kumwankira yuko yojanwa kwivuza nk'uko vyagiye biravurwa. Amakuru abandanya ava mw'iryo bohero arabandanya aravyemeza. Iyo nkuru tukaba tuyikesha bagenzi bacu mw'ikimenyesha makuru RPA ijwi ry'abanyagihugu. Reka tubanze tuyumvirize hama turaza kugaruka tubashikiriza nandi makuru ariko avurwa nga mu gihugu c'u Burundi nkuko twayabateguriye. Imisi zari mike yanyigwa kuja kwivuza n'ubuyobozi bw'ibohero rikuru rya Ngozi. Andre Ndagijimana umunywanyi w'umugambwe CNL yarayasohoye ibohero mw'ijoro ryakeye ajanwa mu bitaro bikuru vya Ngozi. Isoko rya RPA muri iryo bohero rimenyesha ko iyo ngingo yafashwe kuko anka ko uyo munyoro yacikanira muri iryo bohero nyene. Ayo makuru nyene akabanda yamenyesha ko ubu ahari ari kiruruma. Tubibutse ko Andre Ndagijimana yaza yaramaze no kuvyimba amaguru biturutse kugukama amaraso nkuko amakuru dukura mw'ibohero rikuru rya Ngozi abimenyesha. Ayo makuru nyene yemeza ko gushika ubu ubuzima bw'uyo mupfungwa bukigeramiwe kuko uretse amaraso bariko baramutera atararonka utwashira ku munwa. Mu baharanira hagati y'akazi na muntu rero baranegura cyane iyo nyifato y'abarongoye amabohero bareka gutabariza abo bajejwe hakiri kare na cane cane abahogwa ivyiyumviro vyabo vya politike. Jean Claude Ntibura umunsi ajejwe igisata c'amategeko mw'ishirahamwe Akati Burundi aributsa ko naho umupfungwa yoba yagirizwe icaha kiremereye agumana uburenganzira bwo kwivuza nk'uko amategeko abimurekurira. Uyo yanonosoye ibijanye n'amategeko akaba yanagiriye ko asaba ubushikiranganje bujejwe ico gisata kwikubita agashi kuko ubuzima bw'uyo mupfungwa buzobazwa leta. Kurikira umushingwa manza Jean Claude Ntibura umunsi. Birababaje ariko nukuri abayobozi b'amabohero amwe baracitwara nabe bakabuza abanyororo bamwe ko babonana n'abaganga. Twavuga abanyororo cyane bakurikiranwa ku madosiye afitanye isano na politiki. Akati Burundi twashaka kwibutsa yuko uburenganzira bwo kwivuza ku munyororo baburonka babuhawe n'amategeko. So umuyobozi aje kuraba yuko uwo muntu amureka cyangwa atamureka, ahubwo n'amategeko abivuga. Itegeko rigenga amabohero mu Burundi ekambere n'amategeko mpuzamakungu ya ONU akingira agateka k'abanyororo cyo bita règle minimale pour la protection des personnes détenues aremeza neza yuko umuntu afunzwe afise uburenganzira bwo kwivuza. Iyo hagize rero uwumwima uwo muntu abikoze yateza guhanwa bimwe bikomeye hamwe igihugu cari kuba gitwawe mu kubahiriza amategeko yacu. Amagara y'abantu si ikintu cyo gukinisha kuko iyo uriko urabuza umuntu kwivuza ntubuzi bikurikira. Aha twagomba kuvuga yuko umuyobozi wa prison ya Ngozi ariwe yobazwa bibi byose byokurikira bijanye n'iyo ngingo yafashe yo kwankira Ndagijimana Andre kuja kwa muganga kugira ngo yivuze neza akire. Nta kintu na kimwe gishobora gusigura iyo ngingo. Bene izo ngingo rero kenshi zifatwa kugira ngo banezereze abanywanyi imigambwe baba baturutsemo cyane cyane twavuga nk'umugambwe uri ku butegetsi usanga uwo muyobozi yoba aturukamo canke awukunda, na cyane yuko uri karabikorerwa n'abazwi ko ari mu mugambwe utavuga rumwe n'uri ku butegetsi. Ingaruka zirashobora kuba mbi kandi uwo muyobozi w'ibohero rya Ngozi niwe yobazwa ibikurikira byose. Nivyo leta ntayibihungira biko bikorwa n'umukozi wayo, mugabo irashobora kugaruka nayo ikamwitwarira. Aha ico twobwira abayobozi batwara amabohero n'umunsi nuko bomenya yuko nimba no munsi hariko hatwara umugambwe kumbura uri kurabakingira, ejo uraca bugacana yandi ntibazi uzobatwara. Ivyo bintu bishobora kubagaruka ko bikabagirira ingaruka mbi cyane. Murabumvirije akaba ari bagenzi bacu ko ibikimesha makuru RPA bariko barashikiriza makuru arabana n'uyo munywanyi Ndagijimana akaba ari umunywanyi w'umugambwe CNL agira agandagurikwe mw'iryo bohero rya Ngozi nkuko mwagiye muravyumviriza muri aya makuru bahireje kudushikiriza. Abanywanyi bacu ni ngaho nyene dusoreje amakuru yari karavurwa cane nga mu gihugu c'u Burundi. Nshimire abanywanyi mwese mwabanye natswe mwisango ya makuru. Nshimire bagenzanje bafasha kuyatohoza. Nshimire bagenzi banje kimenyesha makuru RPA babandanye nabo baradushikiriza amakuru abari karavurwa cyane mu bisata bitandukanye ngaha mu gihugu c'u Burundi.
utarafyonda kuri sabone aka ni akaryo keza cane ngo fyondeko kuko iyo wafyondeko nabibabwiye mu ntango z'aya makuru iyo turonse amakuru n'ibiganiro nk'ibinyene view tuba turiko tubashikiriza ku minsi yose iyo tubirongi tucuba mu mbere barashikirwa navyo. Reka ndasubire ndabakengurukire mwese mwabanye natwe, gahunda y'amakuru irabandanya ngaha kuri chaîne yacu, muhezagirwe na gahwana.